idasanzwe, inama idasanzwe. Barundi kazi mwese muba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ntara ya Missouri, muri gwa rukurikirane rw'ibikorwa vya Burundi Day murasubiye gutumirwa mu nama idasanzwe izoba kwigenekerezo rya 18 mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri iyo nama azoba ari akaryo keza ko guhura no gutsimbataza ubumwe mu Barundi baba mu ntara ya Missouri, kwiga ibibazo biragishinga Abarundi baba mu ntara ya Missouri, kubaza no kuzirikana ku mbona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi n'icokorwa kugira ngo tuyishikeko neza. Kazoba ari akaryo keza ko kuvugana no guhanahana ivyiyumviro ku migabo n'imigambi hamwe n'uburongozi bukuru bw'Abarundi baba mu mahanga. Iyo nama izoba yakoranije abubahwa bava mu bisagara bitandukanye nka Jacques Kabura, Pasteur Danivyamungu Stefan, Mathias Kagoma, Evangeliste Kabura Nelson bava mu gisagara ca Kansas City. Naho mu gisagara ca Columbia City hazoba hari Richard Ruhumuriza, umwubahwa Jack Innocent Ndayiragije hamwe na Mr Vincent Yibizi. Mu gisagara ca St. Louis naho harimwo Mr Innocent na Mr Mustafa. Mu gisagara ca St. Charles Town umwubahwa Monsieur Meshak Ntacyo ni hazoba yibereye. Muri Jefferson City naho Reverend Jean-Claude Ntimpa aherekejwe na Madame Judith Ntimpa. Yewe mu gisagara ca Springfield City David Ntahombaye, Claudine Tabu Ntakarutimana bamaze kwemeza ko ariho bazoba bibereye. Iyo nama izoba kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2025 igihe c'isaha 7:30 kuri adresi kurikira 4000 West Bell Place, St. Louis, Missouri 63108.